Yesu ashimwe bene data nkunda ndabaramukije amahoro ya Kristo Yesu nabwire muri mwebwe mwese. Nitwa Françoise Habonayo, nsubiye gushimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana isubiye kutwongera kugira ngo tusubire kuganira ku vyayo. Yesu nashimwe, reka dusenge. Urakoze mwami Yesu nyaguhora ku ngoma, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza usubiye kumpa kugira ngo nzi imbere y'ubwoko bwawe. Data wera ndakwinginga kugira ngo ubane nanje, kandi mu izina rya Kristo Yesu mpwemu yera arongora ijambo ryawe rigira ico rimarira abaryumva bose uzobukoze. Ico nase n'umugambi wose wa Satani wo kwikika mu majambo yawe. Mu izina rya Yesu Kristo mwami nsavye mpwemu yera umufasha w'abari mw'isi ngo bari bandongora muri kano kanya. Urakoze kubinkorera gutyo, ni mu izina ryawe Kristo Yesu ndabisavye. Amen. Nizere ko mukomeye rero, hari haciye iminsi ariko Yesu turamushimiye kuko akomeje kuturinda. Hanyuma nagomba kuganira namwe ku vyerekeye ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 145. Turasoma amajambo amwe amwe dukura hajya, hanyuma ndazi mpwemu yera araza kudufasha. Zaburi 145. Turasoma hariya duhereye ku murongo w'8. Haravuga ngo Uhoraho ni umunyabuntu yuzuye imbabazi, ateba kuraka, agira ikigongwe cinshi. Uhoraho ni umunyabuntu yuzuye imbabazi, ateba kuraka, agira ikigongwe cinshi. Imana ishimwe. Uhoraho agirira neza bose, imbabazi ziwe ziri ku byo yaremye byose. Data nahabwa icubahiro. Dusimbe hariya ku murongo w'18. Haravuga ngo Uhoraho aba hafi y'abamwambaza bose, y'abamwambaza mu by'ukuri bose. Azoshitsa ivyo abamwubaha bagomba, kandi azokumva ugutakamba kwabo abakize. Uhoraho azigama abamukunda bose, ariko abanyakibi bose azobahonya. Data naduhana umugisha bene data. Aya majambo n'amajambo meza musanzwe muzi mumenyereye, kandi iyi ni Zaburi yo gushima ngo ni ya Dawidi. Hanyuma amajambo arimwo n'amajambo yo mu buzima twama duhura nabyo iminsi yose. Yaravuze ati Uhoraho n'umunyabuntu yuzuye imbabazi, ateba kuraka, kandi agira ikigongwe cinshi. Imana si nk'umuntu ngo ateba kuraka. Hari abantu banyaruka kuraka, ugize ikintu na gitoyi akaraka gose, ariko ngo Imana yo suko. Imana hamwe yo kwama iturakira ari uko dukoze akantu ku kandi, nukuri twohona twese ntawo sigara, ariko ngo ateba kuraka. Kandi ikindi naco umwami wacu ngo agira ubuntu bwinshi. Ubuntu nukuvuga ngo ibintu aduha tutari tubikwiriye ni byinshi cyane. Turi babi ariko akatugirira neza, turi abanyantege nke ariko akadushoboza. Imana muri byose iradusindagiza kuko ibona nkaho umenga turi abantu b'intege nke pe, ariko Kristo Yesu ni umunyabuntu, ni umunyembabazi, ngo ateba kuraka. Haleluya. Ngo kandi agira ikigongwe cinshi. Ese compa izi karite z'Imana zikaba mu bantu bayo, zikagwira muri jewe kandi zikagwira muri wewe. Ndabizi umwana w'umuntu biragoye, umwana w'umuntu arakawukirwa kuraka cane. Iyo akantu kamubaye ko yabonye akantu kabi ubwo nyene ahita araka. Niko biri. Umwana w'umuntu nta kintu aguhera ubuntu. Nubona umuntu yamaze kugendera kenshi, akwandikira kenshi, agutelefona kenshi, haba harimo ibintu. Swat aba ari umukunzi wawe koko, canke naho aba hariho ikintu ariko ararondera.
mu muntu nta kintu c'ubuntu kibamwo. Ubonye kugize umugenzi nuko yabonye yuko hari ico mumarira. Ubonye ariko araguterera ugize urubanza nuko namuyimbe afise mu mutima wiwe ati nanje ndafise imanzi inyuma uyu nzomwikora ku murindi jambo ni nkaho avuga ati ndabikije ibi ndamukoreye nawe azobinkorera. Ariko Yesu wacu ngo agira ubuntu bwinshi. Yesu we suko ubuntu buri muri Kristo. Ariko abantu data tubabarire. Mwana w'umuntu nta kinagirira ubusa eka da. Oya. Hanyuma ngo kandi ngo yuzuye imbabazi. Iri jambo ry'imbabazi ni jambo rinini cyane. Umwana w'umuntu imbabazi ni ikintu kizimvye. Wamugiriye ikintu ukamugirira imbabazi yacumuye akagusaba imbabazi ukazimuha. Erigira kabiri agarutse reka. Uvuga uti hey ni gute? Jewe mbaye Imana ngo namida kubabarira iminsi yose. Uca wanka kuko wumva umenga setro ni byinshi ntavyo ushobora. Imana dutabara. Kandi nguhoraho mwagirira neza bose. Uranyumva bene data ya n'amajambo akomeye nguhoraho agirira neza bose. Tweho suko. Umwana w'umuntu agirira neza uwo bazinanye. Umwana w'umuntu agirira neza kenshi usanga ugira neza biwanyu mu muryango iwanyu. Canke naho amajambo canke naho ugasanga ugira neza amajambo ugira neza abantu bo mu muryango iwanyu canke b'abakunzi banyu. Data dutabare. Ngo uhoraho agirira neza bose. Wewe n'umwami agirira neza bose. Imana idufashe. Aha harimo amajambo akomeye muri iyi minsi nagira ubuntu n'Imana. Imana iranyereka ibintu bitari bike. Imana iranyereka ku byerekeye umugeni wa Kristo. Imana iranyereka ku byerekeye ibintu ngo 5 binanira abantu. Nasenze Imana mvuga nti Imana ibintu 5 binanira abantu nibihe? Ivyo bintu byananiye abantu bibananira bibagora nibihe? Namaze iminsi nsenga ndiko natabaza Imana kumbwire ivyo bintu 5 binanira abantu byo bari biki. Ariko inshuti yanje naya majambo hari ibintu binanira abantu ariko ku Mana byo biroroshe. Nibi bintu umwana w'umuntu biramugora kugira ubuntu kuko ikintu cyose agomba kukivunjamo ikindi. Umwana w'umuntu ntiyuzuye imbabazi haba namba. Akugirira imbabazi rimwe biba bikwiye. Rya kabiri uje byo yo bikugira ariko uburi kuragorana ariko ngo ntiyuzuye imbabazi. Data dutabare. Kandi umwana w'umuntu anyaruka kuraka ntabwo ateba kuraka. Umukoreye iki kintu icyo kintu ubwo nyene ahita nyene Mana ahita ubwo nyene yinjira mu kuraka. Imana dutabare. Kandi ngo agira ikigongo cinshi. Imana dufashe. Narabonye mu bantu harimo kubura ikigongwe canke ukakigira mugabo kikaba limite. Data yambwiye ngo nibi bintu 5 bishobora bigora umuntu kugira ubuntu, kugira imbabazi, guteba kuraka, kugira ikigongwe cinshi, kandi no kugirira imbabazi bose. Imana idufashe. Bame kugirira neza bose. Imana dutabare. Ntibishoboka. Ni ibintu tudafise bifise Imana yonyene. Ariko Yesu yagomba ko ibi bintu bitubamwo tukagirira neza bose. Ntuvuge ngo nakane ko yari inshuti yacu, ariko ubonye
umuntu afise ingorane ntubanze kuraba ngo mufaniki, ariko nivyaba bigushobokera umutabare umufashe. Kandi ntukagire ikintu kubera yuko ugomba kukivunjamwo kuronkamwo ikindi. Imana dutabare twigishe kugira ubuntu bene da. Ntugakunda umuntu ngo nuko umuronderamwo inyungu. Ntugafashe umuntu ngo nuko wizigiye ko nawe azogufasha. Oya. Data yarambwiye ngo ibintu n'ibintu bigoye mu bana b'abantu. Ni ibintu bigoye mu bana b'abantu, ariko data yo bidushoboza bigakunda. Naribaje nti ariko Mana, ivyo bintu bitanu kweri wavuze ko bigoye mu bantu nibihe? Ariko nsanze kweri Imana irahambaye. Kugira ubuntu nshuti yanje, ubuntu umuntu ukamuha ikintu ataco witeze ko azoguha, umuntu ukamufasha atakindi kintu atayindi intérêt ubironderamwo. Nasanze hariho abantu bakora ibintu mugabo kenshi baba bafise ibindi bintu bashaka. Ugasanga n'umuntu aratanga n'imperezwa nyinshi, canke akemera ibintu adafise kugira gusa yerekane ko ari umuntu akomeye. Ugasanga umuntu aragenda gushinga intahe, ukibaza ngo agiye gukorera Imana, ukibaza ngo agiye kuvuga Imana, kumbe muri ya ntahe hinyegejemwo kwibona, hinyegejemwo kwereka abantu uwo ari we, hinyegejemwo kwereka ibintu nyene by'ubuyobe ari ubunyanga bwa Satani. Ariko Yesu atugire neza, aduhingure, tuba abantu wariyo nyoka bagorowe n'umwami Yesu. Haleluya, abantu bagorowe n'umwami Yesu Kristo. Imana idufashe. Imana yaratubwiye ati mugirire bose neza. Ngo kandi ngo cane abo mu nzu y'Imana, ariko ngo mubagirire bose neza. Mwene data, wisuzume nanje nisuzume. Umwami Imana ibi bintu yavuze ko bigora abantu, wirabe ko nawe urimwe muri abo bantu, hanyuma usenga Imana igutabare. Turi imbere y'Imana, turagomba ko Imana dushitse ahandi hantu tutari bwigire dushika. Turagomba ko Imana iturenza iyindi misozi tutari bwigire turenga. Turagomba ko Imana idushoboza ikatwambika ukugororoka kose, ikadukuramwo bwa buntu bubi bwose, ikatugorora, kuko ari Imana y'urukundo. Ndabizi wahora ugira ubuntu, ndabizi wahora ugira imbabazi, ndabizi uteba kuraka, ariko iyi ni Imana. Imana iduhe guteba kuraka. Ibiturakisha ni byinshi, ibintu bigutera ishavu ni byinshi, ariko Imana iduhe ukuntu kwimetiriza. Imana iduhe kwimetiriza. Imana impe kwimetiriza, nawe iguhe kwimetiriza. Yesu nashimwe. Kandi Imana iduhe kugira bose neza, utarabye ngo uyu ni kubera ngo tuzinanye, ngo uyu ni kubera yangiriye iki, ngo uyu ni kubera yangiriye iki. Urukundo rw'Imana ntirucagura, urukundo rw'Imana rugendagenda muri bose. Ariko abantu, umuntu akunda kuvuga ngo yango nakanywa agira neza, ariko kumbe agira neza mu muryango wiwe, agira neza abo bakundana. Ariko yumvise ngo hariho umuntu afise ikibazo hariya na hariya atamuzi, ukamenga ntibimuraba. Ariko data adufashe nk'abana b'Imana, uyu mutima wari muri Kristo aba ari uba muri twebwe. Kubera yuko twebwe dufise identite yuko turi bene Mana. Turi bene Mana, turi abana b'ukuri, turi abana ba data, turi abana b'ijuru. None rero ko turi abana b'ijuru, twiyambura ibi bintu byose bidushushanya n'abo mw'isi, ariko twambare iyi shusho isa n'iya data, isa n'iyabi wacu. Dusabe Mpwemu Yera adukoreremwo, dusabe Mpwemu Yera agira ibyo ahindura muri jewe, agira ibyo ahindura muri wewe, agira ibyo aduhinduramwo, kugira ubuntu kwacu kuba ari ubuntu by'ukuri, atari ubuntu bwinyegejemwo ibindi bintu. Ntuvuge ngo naka kubera yuko ndamugira iki nawe azongirira iki. Ntubibaze ngo erega mbwiza kuja muri rya rubanza ko ntagenda nabo ntibazozi wanje. Oya. Ntukavuge ngo nakambwiza kumuterera kuko ntamuterera naho ntihagira ikintu kizonshika naho ntazonterera. Oya. Ariko ugira ubuntu bukwiye, ubuntu bwitwa ubuntu nyene.
kuko bitabaye ubuntu bwitwa ubuntu nyene aba ari ubuntu, ntaba ari ubuntu, reka ahubwo ubumuguranye, ubumuguranye kuko urindiye ko azogusubiza, ariko ubuntu nta kindi kintu kiba kibwihishije inyuma. Yesu adufashe, Yesu atugirire imbabazi kandi adukomeze. Ni aya majambo y'Imana nagomba gusangira namwe, ngo Imana ibintu bitanu yabonye bigora umuntu ni ukugira ubuntu. Kimwe, kugira ubuntu. Kabiri, kugira imbabazi. Ushobora kugira imbabazi umuntu ariko bikaba iby'akanya gato, ntibibe ari biri mu mico wawe kugira imbabazi. Umuntu umugira imbabazi rimwe rya kabiri kumva ntibikunda, ariko Imana idufashe iduhe kwambara umwambaro wo kugira imbabazi. Haleluya. Hanyuma Imana itugirire neza, iduhe ubu buntu bwo guteba kuraka, kuko mu mwana w'umuntu anyarukirwa kuraka cyane, ariko data iki kintu akidushoboze aduhe guteba kuraka. Imana ihabwe icubahiro. Kandi Imana idufashe iduhe kugira ikigongwe cinshi, kugira ikigongwe cinshi. Kugira ikigongwe cinshi bisobanura ngo uba ufise ikigongwe nibyo, ariko icyo kigongwe cyawe kirira imite. Narabibonye, hari igihe umuntu ashobora kuza akakuririra, uyu munsi ukamwemerera ukamufasha, ikigongwe kikagutera, ariko nagarukira igira kabiri umuryango wugaye. Umuryango uba wugaye, ntibikunda. Uvuga uti narabikoze, naragufashije, aha rero nturenga uyu muryango wa kabiri ntibuguruka. Ariko data avuga ati mugire ikigongwe cinshi. Ni ukuvuga ngo waramufashije ejo, n'uyu munsi niyagaruka usubire, na hirya ejo niyasubira niba bishoboka. Ni ukuvuga ngo tugire ikigongwe cinshi. Dusenga Imana data wa twese idufashe, itugirire neza, idushoboze kugira ikigongwe cinshi. Haleluya. Hanyuma ikindi cya gatanu, dusenga uhoraho Imana data aduhe kugirira neza bose, atari abo mu muryango wawe gusa, atari abo inshuti zawe gusa, ariko ahantu hose ubona ko bikwiye ko ineza yawe yoshika, nawe ubikore. Uko niko uzoba uriko uragira nk'umutima uri muri data. Nuko Imana yera ibahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise. Iyi nomero ya telefone ni +46 768 0065 46. Kandi Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Amena. Uragahezagirwa mwami Yesu, kuko tugiriye neza kumva ijambo ryawe. Urakoze kuko tugiriye neza kutwumvisha ico ugomba muri twebwe. Nuko turi imbere yawe Mana, uko tudashoboye udushoboze, aho tudashoboye kurengana uhaturenganye. Uri Imana. Bana n'umwe umwe wese Kristo Yesu mushoboze kugenza nk'uko ugomba, kandi umushoboze nko gukora uko ugomba uzobukoze. Ngushimiye kuri izi point zitanu Mana umbariye ko zananiye abantu. Turi imbere yawe, natwe zaratunaniye, natwe turatsinzwe, ariko ndagomba mwami Yesu ngo udutabare, utugire neza, udufashe, udushoboze. Ni mu izina ryawe ugera Kristo Yesu ndabisabye. Amena. Yesu abahezagire. Meje kuvuga ubwo butumwa rero bw'ayo mapoya atanu Imana yambwiye ngo ikunda kugora abantu, ariko ndagomba mbandanye n'uriya murongo wa 18 nari nawusomye. Ndagomba ndababwire icyo ndagomba kuwuvugako. Uyu murongo wa 18 hanyene muri Zaburi 145 145 haravuga ngo uhoraho aba hafi y'abamwambaza bose, y'abamwambaza mu by'ukuri bose. Ushobora kuvuga ngo uhoraho aba hafi yanje kuko ndamwambaza, mugabo ijambo ry'Imana yavuze ngo aba hafi y'abamwambaza mu by'ukuri bose. Kwambaza Imana mu by'ukuri no kuvuga iki? Ushobora gusaba Imana kwambaza Imana no gusaba Imana. Ushobora gusaba Imana ikintu ukayitakambira iguha ikintu, ariko icyo kintu kitari mu kuri, uhoraho ntazokugirira, ntazobigufashamwo. Jambo ry'Imana rivuga ngo aba hafi y'abamwambaza.
ariko aba hafi rero y'abamwambaza mu by'ukuri. Mwene data, ntiwishimire gusa gusenga, ntiwishimire guhamagara Imana gusa, ariko urabe kuyihamagara mu kuri, urabe kwibwira mu kuri. Imana idufashe. Naka kantu agomba gusurinya ngo uhoraho aba hafi y'abamwambaza mu by'ukuri bose. Urabe ko uhagaze mu kuri, urabe kuyihamagara mu kuri. Mu kuri ni ukuvuga iki? Mu kuri umuntu arashobora kuvuga ikintu akakivuga ku munwa mugabo mu mutima kitariyo. Umuntu akavuga ngo Mana ndagukunda nk'akarorero, ariko mu mutima atamukunda. Cyangwa ukabwira umuntu nakuri mwiza, ariko kandi atari ko biri. Cyangwa naka ndagukunda kandi utamukunda. Ijambo ryo kuvuga ukuri ni ukuvuga ngo biba biri mu mutima, hama ukabisohora n'akanwa kawe mu by'ukuri. Imana idufashe. Hanyuma ngo ashitsa ibyo abamwubaha bagomba. Haleluya. Arabishitsa. Uhoraho arashitsa ibyo abantu bamwubaha bashaka. Imana ishimwe. Imana ihabwe icubahiro. Ibyo abamwubaha, abubaha Imana bashaka, uhoraho arabishitsa. Bisobanura rero ngo nurabe ko wubaha Imana. Raba ko wubaha Imana kwanza, hanyuma usenga Imana, kandi Imana izobigirira ko neza. Ngo kandi ngo azokumva ugutakamba kwabo abakize. Azokumva ugutakamba kwabo abakize. Nibyo ibyo abamwubaha bashaka azobibashitsa, azokumva ugutakamba kwabo abakize. Hanyuma ngo uhoraho azigama abamukunda bose. Uhoraho azigama abamukunda bose. Mwene data n'aya majambo nako ndagomba kubwira. Imana iheje kutubarira ibyo yabonye abana b'abantu badashobora, bibagora. Ubu naho atubwiye ibyo wonyene nk'Imana agirira abantu uko bimeze. Uhoraho aragutangarije yuko aba hafi y'abamwambaza mu by'ukuri bose. Haleluya. Niba wambaza Imana, umwambaze mu by'ukuri. Uhoraho aragutangarije yuko uhoraho ngo azoshitsa ibyo abamwubaha bagomba. Ngo kandi azokumva ugutakamba kwabo abakize. Abo bantu bubaha Imana, ibyo bamushaka ko azobibaha. Ndetse si ibyo gusa, n'indwara zabo nazo azozibakiza. Si ibyo gusa, na bya bindi byose biguhanamiye azobikurenganya. Si ibyo gusa, na bya bindi byose wumva udashobora, uhoraho azobikurenganya. Imana ishimwe. Hanyuma ngo uhoraho azigama abamukunda bose. Yesu nahabwe icubahiro. Aratuzigama. Wewe ukunda Imana ntugire ubwoba. Wowe ukunda uhoraho ntugire ubwoba. Ibyo byose bikugoye ipfa kubimubarira gusa, kuko uhoraho ngo azigama abamukunda bose. Imana nishimwe. Wewe mukunzi w'Imana ukunda Kristo, haleluya, uhoraho azokuzigama. Ntutinye, ntugire ikintu hindishwa agashitsi, wowe gusa apfa kuraba ko uhagaze neza mu Mana. Ibisigaye bizokwikora. Kandi natangariza umuntu wese yubaha Imana, Imana ntizokunda ko abanyabyaha bakubwira uko bashaka. Uhoraho ntazokundira ba bantu bigira ngo bakunda Imana kandi atari byo, ko bakunyegeteramwe. Uhoraho azoguproteja mu mpande zose. Ndabusubiyemwo ngo Imana yo mwijuru aba hafi y'abamwambaza bose, abamwambaza mu by'ukuri. Raba iryo jambo yuko uhagaze mu kuri. Raba kukunda Imana neza. Raba kugendera mu by'Imana yashinze. Hanyuma ucunezerwa kuko uzoba uri muri protection y'Imana. Uzoba uri mu nzu Imana yonyene ari wo muryango ukuzigama ijoro n'umurango. Iyo nyene niyo ikubundikira mu mababa yayo. Kandi ibyo uzoyisaba nayo izobiguha. Ariko nawe ubanze urabe yuko bivuga mu kuri, kandi urabe ko uhoraho umukundisha umutima wawe wose. Imana nibahezagire. Yari amajambo nagomba kuganira namwe, yari yarubatse umutima wanje, numva ko namwe yobagirira ikimazi. Imana ibubasha ibaha umugisha. Amen. Amen. Tuzosubira muri video izokurikira. Data aduhana umugisha. Amen.